Kwizina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimuhorane n'umukama. Mwiriwe neza mwese. Turabaye mwiriwe na mwebwe turiko dusangira iki gisabisho mugikurikira kusamiza umuvyeyi wacu Bikira Maria canke kuri page Facebook ya Radio Maria. Uyu munsi turarinahaza umukama twibuka umweranda Patiri Pio w'Ipietrelcina. Patiri Pio tumuvuga cyane abatari bake muramuzi, murakunze kumuhanahana mu nyandiko ziwe, mu kungene yabayeho, mu byo yakoze. Ariko tugumye ikintu kimwe, bwa mbere kwibuka yuko ukwibuka umweranda kwa rukuri na hazimana bidutuma natwe twumva yuko hari umugambi dufise ko wo kudusangiza ubweranda bwayo. Nitwibuka umweranda gusa tumutangarira, ariko n'uburyo bwo kwihereza Imana kugira ngo natwe mu mbabazi n'urukundo vyayo ibandanye iherekeza intambuko z'ubuzima bwacu, ngo izi dushikane kuri iyo ntambuko nziza yo gusa nayo imyaka yose. Padiri Pio turamwibuka kandi kubera yuko na cane cane yabaye umuntu agamburuka akakira ubabare budasanzwe mu mubiri wiwe, ntibimubuze kubandanya agamburukira umukama, agamburukira Eklezia. Imana yaramutatse ingabirano nyinshi, ariko akamara umuntu aciye bugufi. Umukama aramukoresha ibintu vyiza vyinshi n'uyu munsi imbere bikiriko. Turamusaba ngo atubere mu ngoro uyu munsi kugira ngo twabe tumenya natwe kwakira ugushaka kw'Imana, twabe tumenya kwakira neza ubabare bwose bushobora guca ku buzima bwacu, kugira ngo ntibube bagira nk'ikintu umenga kigiye kuduherana, ariko bucike nk'inzira umukama ashobora kuzananamo akabandanya ducyorora, akabandanya akizana abandi. Aho niho hari ububasha bw'Imana, kugira ngo ico cose cari gucika nk'umuvumo, cari gucika nko gutakara, Imana ikakizananamo kigahinduka inzira y'ubukiriro. Kuri hose bidushikira bikatunanira kwakira umusaraba ushobora kuza mu buzima bwacu, kuri hose bitunanira guca bugufi mu ngabirano Imana yaduhaye ngo tumenye kuyikorera muri bene wacu, tubanze duce bugufi n'ubundi duheraho nyene dusabe ikigongo umukama. Warungitswe gukiza abigaye, mukama tugirira ikigongwe. We waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. We wicaye iburyo bwa Data ngo tubere mu ngoro, mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amahoro. Dusabe. Mana mushobora vyose kandi wamaho, ukuri nahazwa kw'aberanda gusubira kutwereka urukundo rw'igishika udufitiye. Kunda rero dutabaze umutima wo gukurikira umwana wawe w'ikinege mu kuvugirwa n'umukunzi wawe Patiri Pio, maze tubandanye tugukorera mu gukurikira akabero keza baduhaye. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana w'akabano n'umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi, ikintu cyose cashingiwe igihe cyaco, kandi igikorwa cyose kigirirwa munsi y'ijuru gifise igihe cyaco. Hari igihe cyo kwibaruka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera
n'igihe cyo kurandura ibyatewe, hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka, hari igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo kurwana mu nda n'igihe cyo kubyirinda, hari igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza, igihe cyo kuzigama n'igihe cyo guta, hari igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira, igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvuga, hari igihe cyo gukundana n'igihe cyo kwankana, igihe cy'intambara n'igihe cy'impore. Mbega ni inyungu myi umukozi akura mu buruhe bwose yiruhishije. Nitegereje umuruho Imana yashinze abantu, icyo yagize cyose kibereye mu gihe cyaco. Bisubiye, Imana yabashize mu mutima ubwenge bw'ibihe byose, naho umuntu adashobora gusobanura ibyagizwe n'Imana kuva mu ntango gushika ku iherezo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama nahezagirwe we ntwari yanje. Umukama nahezagirwe we ntwari yanje. Umukama nahezagirwe we ntwari yanje, niwe buzima bwanje n'amahungiro yanje, niwe mirukiro yanje n'umukiza wanje, niwe nkinzo yanje n'uwo nizeye. Umukama nahezagirwe we ntwari yanje. Mbega Mukama, umuntu wamubonye kwiki cyangwa umwana w'umuntu umwiyumvire? Umuntu ameze nk'imperuzi yera, amagara yiwe ayonga nk'amazi. Umukama nahezagirwe we ntwari yanje. Kugira ngo turongerane urukundo amajambo y'umwana wawe. Aleluya. Nimuhorane n'Umukama. Yongerane nawe. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Ninazwa Mukama. Umunsi umwe Yesu yariko arasengera hiherereye, abigishwa be bari kumwe. Arababaza ati, abantu bagira ngo ndinde? Baramwishura bati, bamwe ngo uri Yohani Batista, abandi Eliya, abandi nabo ngo uri umuhanuzi muri bamwe ba kera yazutse. Yesu araheza arababaza ati, mweho ku bwanyu ndinde? Petero abari wavuga yishura ati, uri Kristo w'Imana. Araheza arabihanikiriza ashimitse ngo ntihagire uwo babibwira. Yesu yongera ko ati, umwana w'umuntu abwirizwa kubabara menshi,
agacibwa n'abashingantahe n'abakuru b'abasaserdoti n'abigisha, akicwa, hanyuma akazuka hashize iminsi 3. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu mvugo y'ukwemera turavuga tuti turemera ubuhigwe budahera, igihe kidahera, ubuzima budahera. Iri jambo ry'igihe mwumvise ko ryo ryagiye ragaruka mu gisomwa cya mbere. Igihe tuvuga yuko twemera ubuzima budahera, igihe kitazohera, ubu turi mu gihe gihera, ariko ubuzima bugatera bushira ibihe bidahera. Turazi ko ijambo ry'Imana ritubwira yuko hari abazozukira ibihe bidahera bibabaza, ngo n'abazozukira ibihe bidahera binezereye. Eklezia ikatwigisha yuko ubu buzima turimo bw'ibihe bihera aribwo duteguriramo canke kuzobandanya ibihe bihera, nako ibihe bidahera byiza canke ibihe bidahera bibi. Bigomba kuvuga yuko ibi bihe bihera tubamwo birafise agaciro gakomeye cyane, birafise agaciro gakomeye cyane. Mwumvise ingene uyu mwanditsi asa nk'ugerageza kuzirikana kabona ingene ibintu ibihe bigenda birahanahana bibisikanya, ukamenga bimusize nk'ikintu c'uko umenga ibintu birahakwa guta intumbero n'insiguro, kuko bidafise insiguro irama ihoraho. Kuko uyu munsi urabona iki kintu kimeze uku, ejo ugasanga cahindutse, caheze, haje ikindi. Aratwigisha ikintu gikomeye cyane, kumenya kugira ubwitonzi bwo guha agaciro ko umuntu afise agaciro gakomeye cyane, ariko si Imana yose niyo mu buri nahazwa budahera. Ariko kandi arafise agaciro gakomeye gatuma ibihe by'ubuzima bwiwe bitaba nk'ikintu umenga n'ikintu giciraho. Hamwe ukamenga arahaye agaciro gakomeye ubuzima bw'umuntu, ariko kandi akerekana yuko umuntu nawe nyene afise ahagarukiriza. Ico kintu kiradufasha rwose mu rugendo rw'ubuzima bwacu, kumenya yuko nubwo ku ruhande rumwe ushobora kuba umenga nturi umuntu amenyekana, ntuva mu karyango kamenyekana, ntuva mu ntara imenyekana. Hari intara yitwa ukuntu basigaye bagira ngo ni Iruba, ko yahutse twenga rwose. Hari n'inzu umenga ziriko ziratwenga rwose uyu munsi, ntizihereyo, hazozigiye nazo zisubire zirire, hazozigiye c'uko izindi zariko ziraja zitwenge. Nuko mu by'ubuzima nuko ntihagire uwo vyosiga mu mutima mubi, ahubwo bimusigemo ubwitonzi bwo kumenya yuko ibintu ntivyama kwa kundi. Ibyatanguye muri ubu buzima bwa hano ku isi haraza igihe bigahera, ari byiza ari bibi. Uri mu bintu bibi ntiwihebure, ntuzi ejo ibindi Imana ikubikiye, ahubwo gumya intumbero nziza, gerageza kugwana, ugumye umutima mwiza, kugira ngo ibihe byiza nibyaza ntibize bize ngo usange urayobewe ko vyashitse. Uri mu bintu vyiza namenye kwiyubara nawe nyene, ntahava twagwa ngo yibagire yuko ibyo bishobora guhinduka. Amenye kwitegurira ejo haza mu kumenya kuba mu bihe vyiza, nk'umuntu agumana ubwitonzi muri vyose. Aho hose kugira ngo ibitubamo by'ubuzima buhera, ibi biza birahanahana, dusange turiko turavyubakamo rero bimwe bidahera.
mwumvirije neza iki gisoma ca mbere uyu mwanditsi ukaguma avuga ibintu ingene bimwe biza bigahera hakaza ibindi mbere ukamenga hasubira bya bindi hama bigasubira bikagenda hakaza ibindi ukamwumva nk'inyota y'umuntu umenga arashaka kumva yoshikira ikintu gihoraho, ikintu cama kamenga ari desu no kubona ibintu bitarama. Mbere uko kuntu biza biragenda bihanahana bibisikanya kamenga bisize biruhishije umutima w'umuntu, biruhishije umuntu acavuga ati ibiremwa byose ngo byuzuye uburuhe. Sinzi wambonye mu maso agira ati Pati ti wowe urarushe, uraboneka ko uri umuntu arushe. Ninde atarushe? Ninde atarushe muri iki gihugu cyacu? Ninde atarushe? Nige tuvuga ngo by'imitwaro nta n'umwe adafise umutwaro, ahubwo bikavana n'ingene wakira uburuhe n'umutwaro wawe. Ninatangura kuruha simenye kuvyakira nkatangura kubaruhisha mba ndiko ndagwiza uburuhe mu buzima bw'abantu. Naho uburusha utegerezwa kubarugira uti ntihagire uwundi ndemeye ku buruhe bwanje, niho hari urukundo. Ahubwo nkemera gushobora gutwara uburuhe bw'undi kugira ngo ndamuremurure. Kandi iyo ntwaye uburemere bw'undi nkaba muremurura, hari ahantu ijambo ry'Imana rigira riti ubupfutse ibicumuro vyawe byinshi. Hamuse nigeze kubwira umusaserdoti ti Pati ndabona kurushe. Pati yaca mwishura mu bwitonzi bwinshi ti nivyo Rusenya ati ndarushe ati mugabo burya hari igihe utabona uvuze ico kintu wibagira uba wibagiye ibindi bintu bituruhisha cyane. Hari ibintu biruhisha cyane, ibintu by'uko umenga umuntu aribagiye ko ari kiremwa gitangura kigaheza, ugasanga yatakariye mu kintu, ikintu c'inzigo. Inzigo iraruhisha, urwanko ruraruhisha, uko muri kurazirikana ikibi biraruhisha. Bene uyo muruho ni mubi gose, ni mubi gose kuko uretse ko ushobora kukuruhisha ku mubiri, urakuruhisha no ku mutima ukakwica. Ibyiza bikazoza hanyuma ugahimbawe. Uyo muntu twahuye ambwira ati Pati ndabona kurusha, agaca ambwira akajambo ati ngo ndifuza ko kuruhisha nanje cyane uyu munsi. Naciye no kumenga naruhutse, kandi zikubona ko naruhutse. Abazubitse bambona sinzi ko bataribona. Ijambo rimwe ry'umuntu akwakiriye neza ugasanga riragusutse ko akabobera k'urukundo rushobora kugutuma uruhuka. Ko ibiremwa byose byuzuye uburuhe, twimenyereze kuruhurirana. Hanyuma ikindi naco twozirikanamo nuko rero uko kuntu ubuzima butambura hanyuma bugasozera, ntitubifate nko kumenga n'ibirenganyuko. Oya, burya uko ubayeho uyu munsi uko wawubayemo uca usiga ugusize mu iforoma y'umuntu uri. Tugere Kristo. Hari umugani baca mu Kirundi ngo ico umuntu akora ngo nico kigira iki? Nico kimukora. Kenshi bawuca mu ntumbero yo kugomba kwerekana yuko akora nk'ikintu kibi kiramuhindukira kikamukora. Burya ikintu kigukoze mu nda wariye kirakumerera nabi. Ariko kandi twonabifata mu ntumbero imwe y'abakenyezi n'abigeme bikora, n'abagabo basigaye bikora. Usanga bashaka make-up bagenda barisiga kugira ngo bagumane freshere. N'igihe ukora ibintu vyiza hari foroma bica biguha muri wewe. Tugere Kristo. Ntimubifate menenegwe, ni ibintu bikomeye. Ikintu ciza wakoze ntunagikore kuko urindiriye kuza gushimirwa. Gikore kuko ugira uti aha ndazi ko impera yacu, inyungu yacu ya nyuma siyibona gikoreye, nuko kiza kunkora kikaniforoma y'umuntu ashobora gusangira ibyiza n'Imana.
kuko nahisemo kuba umuntu mwiza. Namwe Yesu agira ati gukunda n'abasi banyu, abasi banyu batimuce muba babi, mwiforoma mbi y'umwasi. Gumana iforoma nziza, wana kugira ngo ugumye iforoma nziza y'ineza muri wewe. Niyo munsi waserutse imbere ya se mwiza n'ubwiza bwose utazonyuzurwa no gushobora guseruka imbere yiwe. Aha rero twumve yuko uburyo tubaho ku munsi birahambaye cyane, nibyo biko birandika ingene wa munsi wacu wa nyuma udahera hamwe tuzokwinjira mu munsi udahera. Abanditsi beranda baravuga ikintu cy'umunsi udahera, umunsi w'amahoro, umunsi udaca ngo bwire, umunsi hamari mu muco mwiza w'Imana, umunsi udahera. Kugira ngo iyi minsi ihera uko tuyibamo bibe birubaka ivyo tuzobamo muri wa munsi udahera. Ntugafate minenegwe umunsi wose w'ubuzima Imana iguhaye. Wumvemo ko ari umunsi Imana iguhaye wo gushobora gutegura wa munsi udahera. Tugere Kristo. Bya bisabisho dukunze kuvuga uduha iherezo ryiza. Bibone nko kumenga ni nka rya herezo rya ca gisuma Dismas ku musaraba. Burya na kijya gisuma Dismas ku musaraba kugira ngo kigire iherezo ryiza. Tugere Kristo. Hari ibyo bita les évangiles apocryphes. Nibisomwa byinjiri bitashotse bishigwa mu vyemejwe ko ari bivuye ku Mana, mugabo bishobora kutukira ikintu ko bimwe biragaruka no kuvyijambo ry'Imana inyegembejwe itumenyesha. Hano bavuga yuko na kijya gisuma Dismas kimwe cy'ibijuru ku musaraba kugira ngo kironke irya nema yo gushobora kwihana ku munota wanyu, ngo nuko ngo se wacu bigihe bariko Bikira Mariya na Yezu bariko barahunga Herodi, ngo abasirikare baraje bagiye babashikire baje guca imbere ya se wa kijya gisuma. Se wa kijya gisuma aca arabahisha abasoda ba Herodi, igipolisi ca Herodi ca gicisha ahandi. Cyangwa nta muntu tubone bacinga umugabo n'umugore bari ku ndogobe ngo bacinga nabo baciye hariya, ngo Yezu aca arakabika ati nanjye nzokubwira neza, aca bigirira umuhungu wiwe ku musaraba. Iyo nama y'Evanjili bita apocryphe atemejwe, mugabo harimo inyigisho. Imana yacu ntiyige itakaza ineza yose dukoze. Murazi gituma itayitakaza kuko yibukirizayo. Icyo gituma yihuta kwibagira ibibi, igati ibibi byacu kure yayo kuko ntizi kuzigama ikibi. Icyo gituma Imana atanzi kwigira. Wowe nawe urashobora kwigirira inzigo. Abantu bashobora kugwa mu bintu bakumva yuko badashobora kwigirira imbabazi, bakigirira inzigo. Wamuhimbiriwe ntacuri munene nani mune wo umazi kiyupfumupfa akibupfu. Arigirira inzigo gushikaho yumva yuko atanubuzima bwiwe agishaka. Mugabo Imana suko imeze. Ineza yose yakubeyemo no kuvuga ubwa mbere atari neza ukoze ko ari umukumbure batamumanya uko neza nyinshi, mugabo umutima mwiza. Burya kijya gisuma naho ciba kirafise umutima mwiza, kirumva kiti binaho ndabikora nta siguro bifise mu mutima wanje. Icyo gituma dushobora kuba tugwa mu bintu bimwe, mugabo ugasanga umutima sumwe urahiriwe, kuko aho niho hari rero irindi banga ry'Imana. Kubona umuntu bishobora gushika, kuko nivyo bashobora gusanga abantu bataronse umwanya wo gukora ineza nyinshi, ariko bazigamye umutima mwiza muri bo, bakaza barigaya. Umunsi w'ubuzima ntusozerere mu kuryamuko nk'igitungwa cinjiye mu ruhongore hama kigasohoka kitazi kikibeshejeho.
umunsi wose ukabona uti uyu munsi nababayemo gute, hariho ibintu nabayemo bitanditse umunsi udahera mu buzima bwanje. Muri uyu munsi uriko urahera, siniteguriye wa munsi ugasaba imbabazi kugira ngo uwundi munsi ugiye gutangura ntutangurire ku bibi by'umunsi warayuhishe, ahubwo bikazana ubuzima bushasha. Gutyo niho kuri wa munsi wo kwinjira mu munsi udahera w'igiti kigwiyo. Ego cyane rwose, icyo kintu kirahambaye rwose. muze mwibagire ibyo nabigishije byose, ngani hagira uyo mwanya ntimuze mwibagire ibyo bintu ukuri kose, ntimuze mubyibagire. Kutigera twibagira yuko naho, kuko hariho abantu bishobora gushaka mu buzima ugasanga uko ubuzima bwabo bwaje mu isi, aho bwakuriye, aho bwaciye, ntibyakunda ko bashobora kuva nk'abantu bakora ibyiza. Ariko si ukuvuga yuko umenga ni nk'ibintu by'ibisheshe Imana yaremeye guta. Ingingo n'urubanza rw'abantu bishobora kubata, ariko Imana ntishobora guta icyayivuye mu nda. Kujya k'umuvyeyi naho yovyara ikintu kimeze nk'igikoko, aguma gifitiye ikibabago cy'umuvyeyi, bibe bijya mwibaza ko biva he? Biva ku Mana yabishize mu muntu, kandi ku Mana aho biruzuye rwose, ukumva uti Imana iguma ari ya Mana itameze nk'umuntu, yama ifise ingingo y'ubukiriro budahera kuri zina muntu wese. Gaheza ukagaruka ukabwira umukamutima ukama urangibuka mugabe gahunda ujya kujya gisuma cabigize. Imana mu mwanya mutonya igaheza ikagarukana ivyo ushobora kuba waratakaje imyaka myinshi yo kubaho kwawe, kubera gusa uyizigiye Imana. Yoza ifise ububasha bwo kuvuga rimwe ikabikuremye gushasha. Mwebwe kugira mu utakana yumvise inyigisho ndabahaye akazoja mu mubiri udahe, noba nkomvye rwose. Mwebwe mwatoranye kuba mu bantu bateramira ikigongo cy'Imana n'ububasha bwayo, mukwama muvuga muhamagara ikigongo cy'Imana kusa ikigongo cy'Imana saa 9. Hajya mwibaza ngo n'amajambo tudebagura. Naro mwumva Yesu mu gisomwa cy'inkuru nziza agira bibwira abatumwa biwe, agomba kubabwira ukuri gukomeye, nawe agafata igihe gikwiye cyo kuba imbere ya se wiwe akabanza gusenga. Agomba kubabwira ukuri kubarengeye ko Yesu azoheza agafatwa ari umuntu w'Imana, agafatwa n'aba bantu mubise n'asozera gati, umwana w'umuntu abwirizwa kubabara menshi, agacirwa n'abashingantahe n'abakuru b'abasaserdoti n'abigisha, akicwa. Uyu munsi tuba turajumenga biroroshye kumva, mugabo iki gihe c'abatumwa aba ba mbere ntibyashobora kumvikana. Kwagira ati wowe umuntu w'Imana, bariya nibo bantu b'Imana bari atitire, nibo bazoguhinduka bakakwica. Erega bavugira bati kandi nturiwe, kuko bariya bari imbere nibo batubwira uw'Imana we, none bazoguhinduka. Yesu yategerezwa gusenga, agasaba se wiwe, agategura abigishwa biwe kwakira uko kuri kubarengeye. Tugire Kristo. Hari ukuri kuba mu buzima bw'abantu tudashobora kuvuga ariko kose. Tubanza kujya imbere y'Imana tukagira tuti tegura umutima wa naka. Harimo ukuri kuturengeye ariko kunyegeje mu bukiriro bwacu. Tegura umutima wa naka. Hari ukuri ngomba kumubwira kugoye kuvuga. Uyu munsi kwera ibintu bya WhatsApp, ibintu byo gutumatumanako amakuru, ibintu umenga bya mondialisation y'ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga, abantu ntibakimenya ukuri kumwe kumwe gutegerezwa gutanganwa ubwitonzi muri envelope y'urukundo. Wabanje gutakambira Imana ukagira ruti mukama wowe ushobora byose, tegura umutima wa naka kwakira ukuri.
kugira ngo umujabutse, kumwubake, kumutegurire rya herezo ryiza, wa munsi udahera. Dusaba akamaro kugira ngo natwe iyo hari ukuri kumwe kumwe kutugora kwakira, ukuri kw'Ekleziya, ukuri kw'amajambo y'Imana, tukamenya guca imbere y'Umukama, tukaba dusaba Umukama wenyine akatwumvisha, tukakuzigama, binasaba yuko tugupfira, tugashobora kugupfira tugere Kristo. Hari abantu benshi mbona bari mu kuri kwiza mugabo batari mu mafaranga, batari muri influence, bateramiye ukuri. Ukabona yuko kuzigama ukuri kwiza nk'uko rimwe rimwe ni uguhitamo kumbure n'ubuzima bugoye, mugabo barateramiye ikintu gikomeye. Ivyo bintu muvyibagira, ukabona bose bagira bati munone bose ko bagira gutyo, ugasanga we yavuyemo hariho ikintu atugumirije imbere y'Imana. Twigere tuvyibagira, uyu munsi abantu bose ugasanga bagiye mu kintu kimwe, nkaho mu Zaburaya abantu bariko baremezwa yuko bariko bagomba no gutsindikira Ekleziya, bayemeze yuko itegerezwa guhezagira umugabo n'umugabo bazananye ngo ni mariage y'Imana. Bakabisha n'amafaranga menshi, bakagira amapresiyo kuri papa, kuri episkopi. Ukabona uti be, ibi bintu ni biki? Mwagira amaproje mutabishizemo ngo muvyemeze, bagira bati nta mafaranga murongo, kenda muryama mberwe neza. Mugabo mwamwe bikanka kubera ingorane zo gushaka amafaranga akagenda. Hariho ukuri tuzokomera gutwara umusaraba w'ubuzima bwacu, kugira ngo dutegure uwo munsi udahera, kugira ngo ijambo ry'umugambi w'Imana ntigigere rizimira mu buzima bwacu. Dusabira rero kugira ngo Umukama adufashe bino ko kuri kuremereye gutwara, atari gutwara kuko kugoye kumva mu bwenge, ariko kuri gutwara mu buzima. Ugasanga iyo ukwemeye hari izindi ngaruka zikubabaza, umuntu akakwemera agira ati ndiko nifatanya na Yesu Kristo. Ntakwemera unenga, kwemera agwanya abandi, mugabo akakwemera agira ati Umukama niwe mukuru, ese twese yodukiza. Amen.
sabe kugira ngo ituro ryacu rishimwe na Mana Data rugira vyose. Turakuzamye Mukamani wakira ibisabisho vyacu, wongere utuzigame kubera beranda bawe batubera mu ngoro, kugira ngo tuberwe no kugukorera neza kuri altari yawe, tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu. Amen. Hora n'umukama, kirurutse umutima, dushimira umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko tukuninahaza, tukagukengurukira iminsi yose na hose. Yo mukama muvyeyi mweranda Mana mushobora vyose kandi wamaho, uraninahazwa mw'ishengero ry'aberanda, agashingura cumu k'impera k'ivyo bakoze kaba kandi akingabirano zawe, katwereka akarorero ku migenzo yabo, ubucuti mw'isangira ryabo, be n'imfashanyo mu bisabisho vyabo, kugira ngo tumaze gukomezwa n'ivyabona bingana bityo dushobore kurokoka urugamba turimwo tudatsinzwe, dushobore no kuzosangira nabo impera idatituka y'umunenahazwa kubwa Yezu Kristu mukama wacu. Nico gituma twiyetse ku bamarayika uko bangana, turi kumwe n'ishengero ryose ry'aberanda, tukakuninahaza n'umutima wacu wose mu kuvuga tuti uri mutagatifu, 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 Mukama Mana y'ingabo, ijuru n'isi bishagajwe n'umucazo bwawe, haba impundu mw'ijuru, arakaninahaza washoje ku Mukama, nahabwe Mana nzima niwe bwiranda nyabwo n'ubwiranda bwose bukomoka ko. Nico gituma tugusavye urungike mutima mweranda tagatifu zirishikanwa, rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristu umukama wacu. Igihe bagira bamufate yagira ngo tambure ko barakora vyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura uhereza abigishwa be bavuga ati akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa be bavuga ati akire munwe mwese, ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Bane b'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza. ego cyane Mukama, turemeza gupfa kwawe kandi turashiriza izuka ryawe kugira bose urabikira. Rero Mukama tuko gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukagwereje umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, dukenguruka cyane iteka waduteye tukarenguka imbere yawe ngo tugushikanire impuka. Turatakambye dushimitse umutima wa mweranda dukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangira ku mubiri n'amaraso ya Kristo umwe. Ibuka Mukama Eklezia wahiri ku isi yose nuyuzuze mu rukundo, ibuka umupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Gervasi, nabo bose Mukama waragije umuryango w'abakristo. Mana nzima kiri gisabisho umwe wese ariko guhereza umutima wiwe, wakiri gisabisho duherereje isamirizi yawe ngo ubandanye uyihagarikira, uhe abo bose wayihaye mu butumwa n'umurimo w'ubuzima bwabo, kuhaba nk'akaryo keza ko kwakira iherezo ryiza. Akira kandi Mukama igisabisho duherereje abacu bose badutumye kubabera mu ngoro, na cane cane abaremerewe n'ubu buzima, ingwara zidakira, ukutakirwa no gutahurwa muri bo, abo bose bari mu mabohero, abagorewe menshi mu buhungiro, abo bose baremerewe n'akarenganyo, imibabaro myinshi,
batwaye wamubaremesha ubakomeza ntibatigane mu mutima. Utwibukire n'abacu bose barimbutse iwawe, baraguhereje Pascal Mvano, Jean Berkimas Kabunda, Etienne Kizage, Eularie Barampandikiye, Aloise Harushimana, Joseph Nkiragutabara, Pascal Ndikumana na Leonard Nzeyimana n'abandi bose Mukama ubona dutwaye kumuzirikanye. Utwibukira batagira ikibasabira, imitima iri mu purgatori, abariko bacikana bose aya mangu bakiri wawe baruhukire mu muco w'inazwa bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tugirire ikigongwe, zo dusangire na buzima budahera. Twamitukuri nahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe, abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi sara abatoni bawe, tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene nuterwa iteka ryo gusengwa bana data mushobora vyose, hamwe na mutima mweranda wongera urinahazwe mu myaka yose. Dawa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka bigirwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutererane ibitwosha nabi, nyamara udukize akabi. Mukama turakuzamvye, dukiza akabi kose, dutabaza amahoro muri iyi minsi turimo. Tugirire impuhwe, udukingire igicumuro, tugenere mu itekane ryawe mu kurindira urugo bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. kuko ari wowe abazi bose, ariwe n'imigambi n'uburinahazwa mu myaka yose. Mukama Yezu Kristo yabwiye abigishwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Nturabe ibicumuro vyacu, urabanyabona ukwemera ku ekleziya yawe. Itabaza amahoro n'ubumwe ishaka ryawe ryame riranguka, ni wenyene ubuzima n'ingoma ubu no mu myaka yose. Amen. Horane amahoro y'Umukama. Yongera horane nawe. Mwagazi w'Imana wokura abantu ibicumuro, Tugirire ikigongwe. Mwagazi w'Imana wokura abantu ibicumuro, Tugirire ikigongwe. Mwagazi w'Imana wokura abantu ibicumuro. Duha amahoro. Barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu mwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Mukama, ibimbwiye koza mu mutima wanje, bakavuga ijambo na rimwe, umutima wanje ucukira. Mukama ati ushaka kunkorera nankurikire, bitaye kahondi niwo n'uwunkorera azoba.
umubiri wa Yesu wizeye, amaraso ya Yesu mwase, amazi yavuye mu mavuta ya Yesu mwakire, amakobwa ya Yesu mumese, nawe Yesu mwiza wumve, unyereze mu nyuma zawe, undekorere ubutane, undwane mu mazi mubi, umpamagarire wawe, zirundaze kugaragara wawe, mu myaka yose. Amen. Horana umukama. Kuri uyu munsi turiko turibuka Padiri Pio Mweranda, turakuzamvye mukama ko duhejeje guhembuzwa ingabirano y'Ukaristiya, dufashe gushikira vya vyiza vy'amaho waduhaye kwakira ko ku buntu bwawe. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Horana umukama. Imana rugira vyose, Data, Mwana na Mutima Mweranda, ibahezagire kandi yamane namwe. Amen. Ushengurukane ugweze, turashikanye. Mubandanye mugira umunsi mwiza. Nezerwa Bikira Mariya, igashikira isi yagadutse igarukira. Ese jambo w'Imana yigize umuntu mu mbaraga yawe y'umubikira, yobiba umutima yabumviriza yisamirizi akanyamuneza n'amahoro. N'umushaha wawe w'umuvyeyi haranaze ku bwa Kiliziya n'ingabirano y'agakura y'urukundo, nayo si yindi ni Radio Mariya, umusuku wawe muto muto mu muzabibu w'umukama. Umuryango wose wa Radio Mariya, wewe nyene wakoranirijemwo abantu bose bo mu mashinga yose no mu ntara zose, urakwishikanyeko kandi uratangaje kuri umwamikazi w'umutima wawe. Ukwemera n'urukundo, ukwizigira n'amahoro, nibwo butuma abana bawe bato bato
bazoshikiriza bene wabo mu kwicisha bugufi no mu kuzigama ibanga. Garanzurira umutamana wawe ku magorwa y'iyi si, ku boro n'abagwaye, ku bagowe n'abantakirenguka, no ku baguma bayerera barondera umuco, bose baharonkere uburuhuko. Ese twoshikira tudatevye ca gihe c'irema, aho umushaha wawe utatyoye uzotsinda. Duhe kugukorera mu kuguhebera ubuzima bwacu, kugira ngo kw'isi hashike n'ingoga umutwenzi usayangana w'abantu barangwa n'urukundo. Mugabekazi wa Radio Maria, Yosefu Mweranda, Teresa Umwana Yesu Mweranda, Papa Paul wa kabiri Mweranda, Patiri Pio Mweranda, Beranda mwese muri mw'ijuru, bamarayika barinzi bacu, izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.